Yes, bakunzi ba Akejo Media turabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye bivanye naho muri ko muradukurikirana muri turi live kuri Facebook turi live kuri YouTube nkuko byama bimeze ni MC Plans ariko sindi jenyene ndi kumwe na mugenzanje ni mu mwanya muteye gusa ndamwakira aho tubazaniye ibyacu biri ku mwanya ibyacu bimeze neza muri Akejo Media abariko baradukurikirana bari hanze y'igihugu abariko baradukurikirana bari ganyene mu Burundi ndavuga mu gisagara ca Bujumbura ndavuga mu ntara hagati abari Gitega abari Ngozi abari Muyinga abari mu Kirundo ni Akejo Media ku bwanyu mu gisagara ca Bujumbura ndavuga abari mu Kamenge abari mu Kinama abari mu Gihosha abari mu Tangalo mu Tangasid abari mu Nyakabiga abari mu Bwiza abari mu Ijabe abari mu Kanyosha abari mu Ruziba ni Akejo Media ku bwanyu turi live aho tubazaniye amakuru ari ku mwanya kuri mikro ya mbere ni jenyene MC Plans ngama ndi kumwe na mugenzanje kananje ndabaramutse bakunzi ba Akejo Media. Yes, twamaze kuba tunagaruka mu kiganiro kidasanzwe cy'umuziki hariya ni kiganiro giha akaryo abakora ibikorwa mvabwenge mu madomene yose uko mwamaze kunyumva ni Jamora for real the MC twamaze kuba tugaruka kuri mikro za Akejo Media. Welcome brothers. Subiramwe ako kanyuma. Jamora for real the MC. Jamora for real the MC. Boss of the man himself. Reka tubayikaze kuba ariko baradukurikirana kuri Akejo Media kwamaze gushika live kuri YouTube ni MC Plans kuri mikro ya mbere aho tubazaniye amakuru ari ku mwanya amakuru ari karavugwa ku baririmbyi bacu nuko rero ibintu bimeze neza turaza guhera kubiriko biravugwa kuri Isanamu Media canke Isanamu Media Isanamu Gang hari abariko baradutegurira ico bise nanje ndaririmba competition ino musi isaha zine niho habaye conference hariya muri CCF amakuru yacu turaza kuyabandaniriza ku muririmbyi Bekere umuririmbyi agicaruka umuririmbyi novuga agitangura music yiwe ahagiye kudushirira ahabona indirimbo yise Célibataire mbega iyo ndirimbo woba wibaza yuko harimo message ivuga iki canke message imeze gute ku baseribateri ndamutse cyane rero abaseribateri mwese muri ko muradukurikirana ni kuri Akejo Media inyuma yaho asohoreye indirimbo yise Kure ari kumwe na Tiwale n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane ni Just Gordon aza kuba ari kumwe natwe hano ku murongo wa Akejo Media nibyadukundira turaza kumwakura kuri telefone atubwire byinshi bigiye bitandukanye tutamutoye naho amakuru yo turaza kuyabashikiriza ni kuri Akejo Media turi live kuri Facebook turi live kuri YouTube abamaze gushikara kuri YouTube ni ibintu bimeze neza cyane amakuru yacu akurikira ni kuri OLG Urwego mbega muca mwibaza nibihe biriko biravugwa kuri OLG mbega yoba yarahevye umuziki oya turaza kubabwira igikorwa ciwe gishasha agiye gusohora ndetse n'indirimbo shasha yamaze kuja habona ariko ari kolabo aho ubona yakoranye na More ari kumwe na Dogoman indirimbo bayise Story amakuru yacu turaza kuyabandaniriza hariya kwa Kiriku na Double J Bad Boy Killer aho amaze kwakigwa neza hari Geneve mu Busuwisi aho ku munsi w'ejo azoba ari igiteramo kidasanzwe igiteramo c'agakura turaza kugaruka kandi kuri Thompson the Voice Killer aho benshi ariko baribaza ngo yarahebye umuziki oya ntaraheba umuziki ahubwo ari kumwe natwe ijana ku ijana
nimwibaze ko yabataye muracari kumwe inyuma yo gusohora indirimbo Gakado ari kumwe na Mwanya Fleur ni ku munsi w'ejo mw'ijoro yasohoye indirimbo iriko iravugisha benshi, indirimbo yamaze kuduza cyane, indirimbo ubona iriko irakurikirwa cyane, aho ku rubuga rwe rwa Facebook yatangaje ko yatanze challenge ubona isubundi ni sabisa turamabafure n'amabuye king of the hero, king of the empire, umwami w'amahiti menshi cyane, ari kumwe n'umusore ariko arabivugisha abantu benshi cyane, ntitwari tumumenyereye, muraza kumenya byinshi cyane kuri sabisa turamabafure n'amabuye. Shampuru Mackenzie ni Shampuru Mackenzie kuva mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Turaza kurangiriza amakuru yacu ku muririmbyi Lolillo, inyuma ya hasohoye indirimbo ari kumwe n'ibyamamare bamwe mu ba legend. Amakuru yacu turaza kuyarangiriza kuri deba ku ba DJ batumara amaza nkuko bface yagiye arabivuga. Aho ubona aba DJ bavuze indirimbo cyane zabo mu mahanga, mu gihe mu bibanza bigiye bitandukanye haba hakoranijwe abarundi sinzi. Aho nanje nka MC Plans ndaza kuvuga ibyo niboneye canke ibyo numvise. Tubaramutse rero dusubire kandi tubakire kuba bamaze gushika kuri AkezaBurundi. Hariya fyonda subscribe, hama share kugira ikiganiro cyacu gishishikare kubana yakigera kure. Ndibaza two kwakira mugenzanje Aristide Jamal for real. Umeze neza? Salama boss, nawe umeze gute? Je meze neza cyane. Ewa nabashuhije kabisa. Aho yasinda abashuhije ariko turi kumwe byo twese binaziraza gushoboka. Birashoboka sana. Kandi ndazi biraza gukunda. Neza cyane. Yes sir. Amakuru yacu rero tuyatanguriye hariya muri Isanamu Media. Ni Isanamu Media ku yindi ncuro idasanzwe. Iyi ni edition igira kane. Ni edition menga igira kane nyene. Igira kane hariya urabona ko ari competition yamiba ku mwaka. Ego. Ku mwaka urana ko ari competition ihuriramwe abanyempano bagiye batandukanye. Ego. Kuvuga bakagaragaza impano zabo mu kuririmba. Benshi byaratumye bamenyekana impano yabo imenyekana. Ego. Hari benshi bagiye babona batanguye kuvuga ati tugira twandike. Ego. Bagaruka kuri cya kintu kivuga ati mbega batsinze ivyo babemereye barabiba ijana kwijana kubera je mu mafinale menshi. Ego. Banarahashitse. Ariko ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu asaza kwera ku indi media yashoboye gushika ngaho nyene kuri CCF. Tukuramutse cyane MC, turi kumwe na MC. What up? Hello. Fresh kabisa, umeze neza? Tumeze neza cyane. Ku murongo wa telefone turi kumwe na MC Golagoza. Uraho? Ewana, mimi nashukuru Mungu kabisa. Ewana, numva meze fresh sana. Ego, vibe ni muri AkezaBurundi. Turamukiriza abakunzi ba AkezaBurundi, turi live kuri YouTube ndetse no kuri Facebook. Bongira ntangure kwanza nshimire mwebwe mwipfuje kutwakura, hama nshimire abakora dukurikirana barega mu gice cy'u Burundi canke abari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ndababwira ko ndabakunda cyane ya. Ego, tugire kore nk'umugiye gisayira MC Golagoza. Ego, we washoboye gushika ngaho kuri CCF. Ni byinshi byavuzwe, ni byinshi byateguwe kuri competition nanje ndaririmba nkaho mu MC wogira ko nk'umugiye gisahira ukatubwira mu ncamake ibyo bashoboye kuvuga muri Isanamu Media. Ego, byari bimeze neza, byari byifashe neza, abanyamakuru bari benshi cyane, amativi online niho yarari. Nuvuga yuko kari n'akaryo kenshi ku bantu bari bifuza kubaza ibibazo kubijanye n'ukuntu umunsi muri kino gihe kirategurwa. Ego. Twagarutse
kibazo cyo kuvuga ati kubera twari tubona umenga bandelore uratikisanzwe iriko ibintu usanga byo byarayishigikiye nk'amakampani kanaka ego aho habonetse Keshan Boy sanamu n'izindi mugabo je no kuvuga yuko nizari zishimishije nk'ukuntu twe twari tuvyiteze nk'abanyamakuru ego none bwana MC Goragoza ubona ari yehe ntambamyi yashoboye kuba kugira ntihaje ko abantu abafatanya bikorwa benshi jewe ico no vuga nga mu gice cy'u Burundi sinzi ko atakuntu aba boss cyangwa aba manager cyangwa ama company sinzi uko atahura ibintu ngavyo mu gice nga mu gice cy'u Burundi bo ni vya bindi baherutse kubavuga ati ngaha turabura abantu ba sponsorize ibintu turabura aba boss badutamwe amafaranga kugira ngo twikorere ni yangora ni gumigaruka nyene MC ya je ndibaza yuko kari yo ngorane kubera umubosi nico je namamvuga kandi mwongera kandi nkanahanura yego tumenye ukuntu tuganira n'ababosi tumenye ingene dushobora kubumvisha imigambi yacu ego nk'ikibazo canje ca nyuma nogira ko nakubaza mbega kuba ariko baradukurikirana bataramenya tugeze kuri edition ya kangahe bimeze gute izotangura ryari bizobera he mbega hoba hari n'abafana b'umuziki boshobora kuhashika kugira bashigikira impano ku mugaragaro canke novuga yuko ari edition ya kane ni edition ya kane kuko edition zose zagiye zirarengana zarabaye nkuko mwarabonye ba Big Izo hari kibazo warogeye kumbaza ati mbega abafanzi bazoshika kuraba ibyo bintu ndibaza yuko mwisana media rukuntu bahora bavuga ati baze kubira bari finale baciye bavuga kubera bafise ahantu hatoya yego bikurikiranira kuri live yo kwisanamu kuri Facebook tugushimire cyane MC Goragoza hamwe mwashoboye gushika ngaho kuri CCF kugira mu turondere ayo makuru munaduhe na mwanya kugira ibintu bishishikare kubana bifata inzira tunamenyesha no kwaradukurikirana kwibuka bazara barafunda subscribe ari yandibaza yuko kugira bibandanye byaguka cyane hama ikina cyo nogenda nongereye ko noshimira MC Pre thank you son asante sana ego yeah same to you bro ego turakomera natwe baba sawa urakoze ku makuru duhaye yeah uwo yari MC Goragoza sawa uwo yari MC Goragoza uyu yari MC Goragoza yashoboye gushika ngaho kuri CCF aho yashoboye kudusesangurira byinshi kubijanye na Isanamu Media reka dutumirire rero abanyempano bose basidukane niyo nka kuja kwiyandikisha kubera agashimwe kaba gatubutse sha ariko Prince ego hariho ukuntu bagiye bidoga ngo urumva ubushimwe ngo hariho ibintu by'ubusuma biba mu mafinale ego wewe washobora kuba wahashitse ukuntu wabibona kuko baravuga ngo mu mafinale haraba ubusuma buteye ubwoba oya je nibaza yuko atabusuma bubamwo kubera byose bibera live erega ubutsindwa nta musigera yemera baridoga ariko je namavuga ati Imana yaturemanye impano idushira mu impano rero mu gihe wowe uzi yuko ufise impano sidukana niyo nka canke koresha ingufu zose kugira impano yawe nitakazwe canke nipfu busa ego kubera ko umujyamye muhira no kwibaza yuko ebana ntiba byoroshe cyane amakuru yacu rero tugira tuyabandanirize hariya n'abaririmbyi nyene bacirondeza tuvanye ne muri Isanamu Media ariko nakwibutse yuko turaza gusubira muri Isanamu Gang Isanamu Media na Isanamu Gang biratandukanye cyane ego amakuru yacu rero tugira tuyabandanirize ku mwanditsi w'indirimbo Seribate urashaka kumwitwa Bekere agira dusigurire byinshi cyane ku ndirimbo yagiye gusohora indirimbo yise Seribate naho nyene ari ku murongo wa telefone tukaba tugira tumwakire wagwan umeze neza ndagusaba uhagarara ahantu hari connection kubera tugira dufate nk'iminota 20 tuyaga ku bijyanye n'ubuzima bwawe ariko sinzi ko iminota 20 iza kugera sawa nta kibazo muri no mwanya tuvugana Bekere ari mu biki
Mwanya gana bekere diho nyene uraturiye akazi kagenze neza ya byagenze fresh kwe ego bekere turi live kuri YouTube turi live kandi no kuri Facebook kuri AkezaBurundi. Twashimye kuguha ikaze mu kiganiro cyacu kugira ushishikare kubana yusangiza ibikorwa byawe abene gihugu abarundi badukurikirana bari mu Burundi canke bari mu mahanga kugira bafise n'ijana baguterere kugira ibintu bishishikare kubana yabifata inzira ibintu bishishikare kubana yabigenda neza cyane. Allo abakunzi bacu ngaho ndabumva cyane Prince ego ko ndabaramutsa abakunzi n'abakunzi ba AkezaBurundi. Natwe turakwemera cyane niyo mpamvu twagusize ku murongo ugiye gusohora indirimbo wise Celibatere nibaraguje ariko nibikorwa wamupostinga buri munsi na coming soon twarayironse mbega bigeze he bimeze gute igikorwa cawe kizosohoka ryari canke kwari kudutera frappe nkuko babivuga mu Kirundi ego connection imbima turabagira umunsi tubirukira ko kuvuga ko turayifise ubu naho turiko dufayitse turabe twosohora na video niyo myiteguro nibyo nari mvuyemo turabe ukuntu isohora niyo myiteguro kugira urabe ingene woyisohora. Narabonye mu masanamu uri kurategura n'amasanamu azoba azimbye cyane nabegere kuri no mwanya byabimaze kumutwara nk'uburyo bungana gute nk'umuririmbyi agitangura music kaburi kuramenamwe amafaranga ngano ko amafaranga canke bekere arafise umuntu ariko arashigikira ibikorwa vyiwe nka management Yoba yifise bekere oya yego timu y'abantu turiko turafasha bigenda nyene abantu nyene bariko baragerageza barabe kwisonge wisohora nyene sino kwishoboza muno mwanya bekere nta manager usaba iki twumvirizwa n'ababosi benshi canke dukurikiranwa n'ababosi benshi usaba iki nk'ubu hari umubosi Yoba ariko aradukurikirana wewe ufise impano usaba iki kugira ngo nawe agire motivation yo kugufasha rero musaba gushikira ngire ko nomura gushikira mu bijyanye n'uburyo umuziki usaba uburyo bwose rero wenyine yafise umuntu agushyiraho imitahe wese agushyiraho imitahe hari ahantu utahagere nicyo nomusaba ahanini kubera byinshi bamuronse twokorana neza kandi ibintu bikagenda fresh. Tugushimire cyane Bekere ariko imbere yuko turangiza akapera gatoyi akantu gatoyi gusa kugira abakunzi ba AkezaBurundi bumve yuko impano twazanye atari ibyo kwigirisha asanzwe nyene ari tubyumva twagiye yo asante sana urarenze brother kubaseribatere none ni akajambo kanyuma kubaseribatere kugira turangize neza akajambo kanyuma kubaseribatere mwitega indirimbo iraje vraiment indirimbo ifise message imeze neza hari n'indirimbo iratanga ko Prince abigoye ko turakorana n'aba repetition n'abadansere n'indirimbo vraiment izo ifise vibe
turarindiriye umwanya gusa ugere tubisohore. Asante sana Bekere. Tugushimira. Sawa sawa. Poa poa. Aha. Ati ni byinshi agiye gutegura ariko arategurana n'abadanse. Indirimbo imeze neza cyane je navyemeza kubera namaze kuyumva namaze kumva imponjo yayo. Umujamara arenze wumvise ijwi giwe. Ego. Ni hip hop cyanze na R&B bizabintu ari ibintu bimeze neza cyane. Aha, uwo ni we muririmbyi wa nyawe ashobora no kuririmba vocal ukumva ko ari umuntu atajya amamesa. Abajya makoto rero. Rega ubundi umuririmbyi Prince. Ubundi umuririmbyi wa nyawe. Amamesa ajya makoto gusa ofete amamesa aronona ijwi ukuntu. Byakweri. Rero abaririmbyi rero tubatumire kujya makoto. Ahubwo bose ofete bose ndibaza bajya amakoto. No yeah, kandi amakoto azimbye cyangwa nk'umuririmbyi afise indirimbo imwe cyaje kugura amakoto gasha. Ore nabara yajya rero muti. Gusa rero acakomeza travail. Niba indirimbo rero imeze neza yaramaze gushira coming soon kuri YouTube. Ja kuri YouTube yo wandike Bekere. Yaramaze gushira ko coming soon célibataire. Bimeze neza cyane. Hariya amakuru yacu rero yabandanirize kwande. Reka tuyabandanize kuno mugabo Lolillo. Urana ko Lolillo ari umwe mu baririmbyi novuga baba legend ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yakoze byinshi birashimwa yarakusoranye na Diamond mu gihe ciwe ariko ubu urugero rwiwe benshi bakaba barunegura ari byo byanamuciye n'intege aza no kubavuga ko umuziki agiye kuba uhagarika ibintu bicahimbaye abakunzi b'umuziki mu Burundi nawe warabibonye ngo asigaje indirimbo zike gusa kuri platform yiwe kugira ngo acahagarika indirimbo. Mbega ku bakunzi b'umuziki babivuga kwiki ni muri commentaire muce mubishiramwo kugira tuze tubarondera amakuru akwiye ku muririmbyi Lolillo ariko aherutse gushira ahabona indirimbo yise Only You ari kumwe na Dudubaya Amil Mu hamwe na Bushoke ni bamwe mu legend bagiye barakora ibikora inka mu muziki wacu wa East Africa. Ni indirimbo yagira gacika ku minsi 11 gusa ikayamaze kurabwa n'abantu 36,000. Prince twemeranya ayo views ni make kuri Lolillo nko muri legend. Yego ayo views ni make. Mbega biriko bipfira he kuri Lolillo? Sinzi mbega nuko agiye guheba umuziki canke. Erega hari ibintu bidatanga motivation ku bafana. Mbega ugiye ku mamedia ukavuga ko ugira uheba umuziki. Naba bandi bahora bagukunda bacavuga ati nta baca badende bukigwa mu kirundi bavuga kudende bukigwa. Mugirira icizere n'ubundi agira agenda. Akajambo kamwe nka twebwe tiko turashikiriza ikiganiro ku muririmbyi Lizzo Manizo for chizo zizi wajiwe. Akajambo kamwe nka wewe dusanga ikiganiro cyo munsi. Nk'akajambo kamwe wo mushikiriza Lolillo. Ofete twarabonye benshi bagiye basazina mu muziki turetse n'uwo Lolillo. Nibaza ko yovumiriye kuko uciye uvuga ku mamedia kugira uheba umuziki na bamwe bari bagufitiye icizere baca bari urana nkaho views afise ni make vraiment ari umuntu w'umu legend yaririmbye kuva kera transika mu minsi 11 vraiment ni make cyane urumva vyoba vyiza ko Lolillo yo kwiconcentre akareka amajambo kuko uvuze ngo ukurikirane n'ivy'amajambo umuziki wacu uheba nta n'indirimbo zibiri wokora. Nivyo so yirirwa aravuga ati amajambo n'umuziki ntibijana. Ugiye wumvirije donc commentaire iri negative ibikenewe ku muririmbyi mugabo hanini wibaza ku gikorwa uri kurakora. Ku bwanje no vuga Yoba yaracitse intege cyangwa bimeze gute? Bon Lolillo hariho ibintu adashaka kuvugira ku mamedia vyamuciye intege mugakeshi ntabivugira ku mamedia. Harimwo ngo n'abajournaliste nawe urimwo inde wewe nunteranye. Turacyari kuri AkezaMedia turi live kuri YouTube. Ni Ivyacu ku mwanya ikiganiro kiza kije hageze ikiganiro kije ku mwanya nyene nkuko kivuga Ivyacu ku mwanya. Ariko no gusaba yuko utocika intege simbira kuri YouTube indirimbo zimeze neza cyane z'umuririmbyi Lolillo ziracariko ntizirafutwa nk'indirimbo Only You. Turashaka ko indirimbo yogera kure kuko ni indirimbo yatwaye uburyo bwinshi cyane kugira ikogwe. Nakazi indirimbo ikaze cyane
indirimbo ifise n'amasanamu meza cyane irimo aba legend nka Amilmu, Dudubaya, Bushok hamwe no muri legend iwacu Lolillo sizi wajiwe. ariko tubibutsa mufise ibyo muhayanisha ni kuri AkezaMedia, turi live kuri YouTube, turi live kuri Facebook, kubera baravuga ngo ukuboko kumwe kuri yagani kwimara ubugi. Kuri mikro ya mbere muri kumwe na MC Plans 257, aho kuri mikro ya kabiri turi kumwe na Jamola for real the MC. Jamola for real the MC. Wagwan. Yeah. AkezaMedia. Ni nyuma yuko asohoye indirimbo ari kumwe na Dogoman no musore akiri mushasha muri industry bise Mpole, aho tutaramenya amakuru yiwe uwo musore, ariko tuzoyabazanira. Nico twiyemeje, nico twabemereye nka AkezaMedia. Prince ndakubaza kubera iki OLG Oleg akunda gukorana n'aba upcoming, wo bisigura gute nka wewe? Acigira ko ni Oleg OLG aho akunda gukorana n'aba upcoming abaririmbyi bakizamuka. Muta ivyo bintu wo bisigura gute wewe? Je ndabyemeranya cyane, ndabyemeza ijana kwijana. Kubera iki? Orege kandi ugiye kuraba no ku mbuga ziwe, Ego kenshi urakunda gusanga atambuga afise kabisa. None ku muziki wa kisasa, umuziki wa kino gihe tugezemo, Ego sivyo wombwira ko uri muririmbyi udafise imbuga byo ca bigenda gute? Ega wa muziki wawe ukora uzowupushinga gute? wowe uri kuraja he? Wowe uri kurakora iki? Nico kibazo rero tugiye kubaza abafana bacu, bashire muri commentaire ya AkezaMedia kugira ibintu bishishikare kubandanya bifata inzira. Oleg vraiment uravye umuvudiko yaraje ko kuriza ariko YouTube arayifise, YouTube arayifise muga yari yarigeze kuba yiga ijya n'iyindi yagarukanye na page za Facebook biremezeho cyane n'aba promoter bagenzi bacu yuko page za Facebook canke YouTube azidandaza agasubira kandi akazigarukana. None bigenda gute mana yanje Oleg vraiment? ariko rero yamaze gutangaza yuko agiye guduha EP rero izo bigizwe n'indirimbo zingahe, azobikora nka Day winner yaduha indirimbo zine canke bigiye kugenda gute nkawe? Sawa, aduha izo zine twibazije kuri na Day winner. EP ya novuga yaduhaye hamenyekanyemo zingahe? Day winner EP yaduhaye haramenyekanyemo indirimbo zishika kuri Lambadina hamwe na bigutuye hamwe na vibe ni zitatu. Mu ndirimbo zine hamenyekamo indirimbo zitatu, ariko ugerageje kurabana Oleg turacavuga nabo ba Day winner ko baranacafise na public mu bantu kubera ine nabashasha. Oleg man Oleg ni by'amasengesho ariko aho nyene kwa kundi nyene kumwe wavuga ati OLG Oleg featuring yiwe akorana n'aba underground aba upcoming. Hari umusore yitwa K bagiye kuduha indirimbo aho yapostinze avuga ati K featuring OLG Oleg. Haheze iminsi ine gusa iyo poste ayipostinze, ariko twebwe tuje kwivuga ko ino munsi aca yandika ko get ready another banga mame mwiteguye nta ubuzi umunsi n'isaha. Rabari muri commentaire mu vyonde no tumira rero abakunzi ba AkezaMedia aho nyene wamaze gushika live kuri YouTube yacu, tugenda munsi wandike canke muri recherche wandike OLG Oleg, ushishikare kubandanya umenya byinshi mu kurinda yuko tuzobazanira amakuru yacu yuno musore K, umusore mushasha, aho bagiye kuduha indirimbo bise dudubiza, ngo muyitegure cyane kuko ngo ntawuzi umunsi n'isaha. Nuko one more time, one more for ya. It's your boy MC Plans 257 ndi kumwe na mugenzi wanje MC Jamola for real the MC Wagwan voice of the man.
ikiganiro cyacu gifise vibe idasanzwe. Reka dushike hariya muri YouTube turaba amakomantere. Ingia kwa Sadbi. Ingi kwanza turabe abamaze kuja kuri Akejo Media. Kubita partage. Gira partage nyinshi kugira mushishikare kubana mukurikirana ibiri ku mwanya na Akejo Media. Yeah. Imbere yuko tubandanya amakuru yacu y'uno munsi, turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 4 ukwezi kw'indwi. Turashishikara tubifuriza umunsi mukuru mwiza wo kwikukira. Turacyari mu buryohe, turacyaryohewe. Ubona ko igiteramo kizohuza aba ba Kiriku na Daboje ari igiteramo cyateguwe kuri imvo ya independence hariya mu Busuwisi. Urana ko bafashe rutemikirere ku munsi wa kabiri berekeza hariya muri Geneve mu Busuwisi kugira ngo baje mu iyo show. Iyo show rero izoba ku munsi w'ejo itariki 5 hariya mu Busuwisi mu gisagara ca Geneve. Niyo kigiye kuba kinabera. Mbega twitega iki kwino show ya bano bahungu? Barabimenyeye ubwa mbere bagiye Europe. Urana ko arabaririmbyi bamenye stage, arabaririmbyi bamenye kujabuka cyane bamenye gusohoka. Nka we MC Prince. Urabona irya show yabo ipanze gute, izo imeze gute muri rusange? Imbere yuko Kiriku agira icyo avuga, yamanje kwanza apostingwa na Diamond Platnumz. Avuga yuko bamukurikirana cyane, ari mu bantu nyene basanzwe bamukurikirana. Itariki 22 ukwezi kwa gatandatu Kiriku akiri yanditse ati niteka ridasanzwe kuri jewe kuba mvuka mu gihugu nkunda, igihugu canje, igihugu cyamaye amamuko, igihugu cyamaye uburaro n'uburamuko, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu twese dukunda. Uyu munsi kineye iteka rikomeye. Itariki 5 Mukakaro 2025 nzoba ndi mu guteramisha ibirori byo kwikukira ku Burundi bizobera mu gihugu cya Suisse. Ndatumiye abarundi n'abarundikazi bose baba ku mugabane w'Uburayi Europe ngo tuze twishimane kuri uwo munsi w'iteka ku Burundi n'abarundi. Turamutse cyane rero abarundi bari kwaradukurikirana bari i Geneve mu Busuwisi. Sali abari muri Europe tubabwira ati ni ku munsi wa gatandatu musidukane niyo mugiye kuryoherwa cyane na Billy Man Boy inyuma yuko baduha indirimbo bise Nagaso bari kumwe na bface on the floor. Indirimbo yagize success nziza, indirimbo yakunzwe, indirimbo iri mu bantu. Ni kuvuga ijya ndirimbo yarabaye nk'umugera oya Nagaso binatunwe binasiniso jeni kontreta. Ariko rero ngo muzoryoherwa cyane aho mu Busuwisi. Nizere cyane yuko ku munsi wa mbere tuzozana amakuru ameze neza cyane ku bintu bizoba byabaye. Turamutse cyane abamaze gushika kuri YouTube yacu ya Akejo Media, turi live bimeze neza cyane. Turamutse na big manager wa Akejo Media. Turamutse cyane na bamwe mu bafatanyabikorwa bacu, abatuma amasanamu ashikira neza, abatuma tuja live ibintu bikagenda neza cyane. One more time, one more for ya. Yes sir. Akejo Media. Hari icyo warugomba kuvuga? Prince. Hari ikintu ngize iminsi mbona bariko bagenda bagaruka ko bamwe mu bafana b'umuziki w'umurundi bariko bagenda bavuga ati mbega kubera iki abarinivyi bagiye Europe bagiye kubayo, ubuzima bw'umuziki
buce buhera baragiye bagaruka kwaba ba Belly Music baragiye bagaruka kuri ba Trison Lapi Boy aba ba Endomike ba Adojo sana no kuduha indirimbo anshasha ngaha ngwicupa n'umuziki ego n'indirimbo iri kiraduga cyane kirarabwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Adojo San kuri YouTube yiwe ariko naho nyene aba promotere benshi bariko baravuga ati ni benshi twagiye turabona abaririmbyi bamaze gushika hariya baratanze akarorero ivy'umuziki baca baheba gushika mu bihugu vyo vya Burayi mugabo agatangazwa cyane n'ingene kiriku akili na Double J ndavuga aba basore bagize Billman Boy indege bayifata nka kujya twe tuba tugiye muri ville shaho avuga ati je ndafashe igihumbi ndarishe ndagiye muri ville simvye ndagarutse nabo niko bimeze kuri ku mugwi Billman Boy baribaza ati mbega ni kubera iki bobo batagaruka nako ni kubera iki mbebobo batagumayo bagaruka question mark ndibaza yuko waronse uburyo bwo kugaruka mu Burundi gashaho ukaza dufise amadolari canke amaeuro hararyoshe mu Burundi hararyoshe kuba harakayaga keza hari byinshi bigiye bitandukanye ariko nimbo zigiye zitandukanye zituma bamwe mu maririmbyi bacu bagenda bakagumayo ariko nawe nizera yuko uronse iyo mayo gushikayo ntiwogaruka nenda bikubwiye Bizimana ni nyuma yuko asohoye indirimbo yise Chokesha Adui amwite The Voice Killer amwite Thompson Forces yagiye aravugisha abantu benshi yaragiye muri Kenya aramara igihe kitari gito aho yagiriye n'ibihe bitari vyiza yaragiye mu gihugu ibihe bitoroshe cyane arafungwa urazi Prince kugenda gufungirwa mu gihugu atari ciwanyu ntibisi ibintu vyoroshe ariko Thompson The Voice yaragarutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi niho yagarutse neza na neza kubarangurira ibikorwa vyiwe vy'umuziki ariko Thompson The Voice twemeranye ni numwe mu baririmbyi bagenda slow ariko basohoye indirimbo igira success sinzi ko umaze kubibona Prince je namaze kubibona cyane rero turakeneye amakuru ava kuri Thompson The Voice Killer abakunzi ba AkezaBurundi abariko baradukurikirana aba live kuri YouTube abariko baradukurikirana aba live kuri Facebook amakuru ari ku mwanya amakuru adushikiriye kuri uno mwanya tuko turabona ku mbuga za Thompson The Voice Killer na makuru yemezwa neza yuko agiye gusohora indirimbo ari kumwe na Trison na Rap Boy mbega vyo bari byo arabagarukanye indirimbo zo bayitwa babwire mbega yo bayitwa ko nyene n'amakuru yacu yo kundwiza ariko mwe muritegura mwe muragenda ku rubuga rwiwe rwa YouTube Thompson nawe nyene arabagabisha avuga ati ewana indirimbo yitwa babwire ewana je narabonye na video yitwa babwire bari muri studio bari kumwe na Trison ndetse na Rap Boy ariko Prince iyo ndirimbo nibaza ko yakozwe Trison na Rap Boy bakiri ngaha nanje nivyo noba nibaza kuko ugerageje kuraba umwanya bagiriye muri Europe ntombarira ko baronse umwanya wo kuja muri studio ngo bakore iyo ndirimbo yakozwe imbere indirimbo yoba yakozwe bari ngaha mu Burundi nyene kuko bari muri studio nibaze yuko bari ni studio hariya kwa ATZO technology nizere cyane ko aribo bari kuko Thompson The Voice Killer ni ibikorwa bye bikunda gukorerwa byumvikana neza ko bayikoze Trison na Rap Boy bakiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni nyuma yuko duhaye indirimbo Chokesha Adui ntaragaruka kandi mu rubuga ntituramubona ahubwo guma atubwira ati mwitegure ndahari ku bwanyu ni Thompson The Voice Killer abantu benshi baguma bibaza ngo yaraye by'umuziki umuziki ntarawuheba umuziki ntarawuta ari kumwe natwe ijana ku ijana yeah Ivyacu ku mwanya turabandanya amakuru yacu turigarukira neza na neza hariya muri Isanamu Media Isanamu Gang hajya Isanamu Gang hajya na Isanamu Media biratandukanye canke birasa
bo reka tuvuge ko birasa gusa si bimwe ntibisa biravukana basi ni nka kurya muba muvukana mugabo mudakora ibintu bimwe niko nobiha iyo sansi mugabo isanamu gang ikomoka kuri isanamu media. Ni hariya rero muri isanamu media canke muri isanamu gang, ni nyuma yuko aduhaye indirimbo tuzogumana, indirimbo akajuju wangiza akajuju ngumiza muri mood ya vibe. Ino musi rero ni weekend, ndamutse cyane abagize team Just a Gordon, abagize team Just a Gordon ndabaramutse cyane. Turi kuri AkezaMedia, ni nyuma yaha duhereye indirimbo ikiravugisha benshi, indirimbo y'urukundo, indirimbo nziza cyane, indirimbo yise kure, n'umwanditsi mwiza Just a Gordon kuva hariya muri isanamu media canke isanamu gang. Bariko baradutegurira nanje ndaririmba. Uno musore nawe nyene twamumenye kubera competition ya nanje ndaririmba. Ijya competition burya yadugije abantu benshi, aba GQ sibyo bavuye, aba bagaciye ubwenge bande ntibavuye muri isanamu media, kandi urana ko bamaze kuba banovuga babafasha, baragerageje kugira ku branding ibikorwa byabo, barabashigikiye kugira ngo ibintu bikomeze kuba bimera neza cyane. Barabashigikiye kugira ibintu bishishikare kubandanya bigenda neza cyane. Harimwo n'abasore, umusore yitwa Scream to the Jam, ari kumwe na GQ, baheruka kuduha indirimbo bise Yakobo. Ni muri isanamu media canke isanamu gang. Rujya rujama GQ ni chuka, ni danger, ni Mike Master man. Uvuga barapere ba, uvuga barapere, tuzomutuma kazoza. Eka suonyene hariyo nundi yitwa GIP bamunago nawe nyene ni chuka ichuka baba. Bro, hari abantu zaba bafise impano vraiment, apana bimwe byo kurondetsa. Ndagutwenze rero Prince, isanamu media première édition narimwo. Warimwo wewe? Narimwo première édition. Waririmbye urukaze nkishika nkabona abajama bari kubihabura, ndavuga ati none ahaje bigira bigende gute. Narashitse hajya imbere uririmbira performingira yo indugumbirabira. None urafise impano yo kuririmba wewe cyangwa uriyeshe? Ni ngombwa uje muyifise. Ririmba gato yitwumve. Aya si ngombwa. Afise indirimbo yise, iya ndirimbo ni mburukunda rurugenda umusazi. Amakuru ariko aravugwa kuri Just a Gordon, ni nyuma yuko ahasohera indirimbo yise kure ari kumwe na Tiwale. Ni indirimbo ikirarabwa n'abantu benshi cyane ku rubuga rwa YouTube, ni indirimbo ikirabikora neza cyane. Indirimbo yise kure, ati nugira isoni fata akaboko kawe shanda kwereka iyo twigira. Mu Burundi ngo harababaya abava bakunyiba. Ni indirimbo imeze neza cyane, indirimbo ifise amasanamu meza cyane. Tuzomuhamagara Just a Gordon atubwira ati mbega iyo ndirimbo yoba yatwaye uburyo bungana gute. Ufite tuba turiko turanabavugira ibintu, bazoshika hano bayivugira ati mbega bigenda uku, amafaranga dushira mu muziki mbega uyagarukana gute, naho tuburi kuri yagarukana mwo mwanya uri kupanga kuyagarukana gute. Ubundi ivyo ni byo muri rimvye bakwiye kuyibaza ko muri rusange. Reka ndamuramutse cyane Just a Gordon, ndazi ni yabona ari karaza kubona ikiganiro. Twagerageje kumurondera ku murongo wa telefone ariko ntiyatwitavye, kugira dushishikare ko yatumenya byinshi. Namwe bakunzi bacu dushishikare ko yatubasangiza byinshi ku baririmbyi bacu.
ishopu itokorto je ndamufana cyane ajya muje marabizi kiretse yuko je n'umumisha makuru ushobora kuvuga ibikorwa byiwe ndanamufana je ndanamukurikirana ofete impano ziri muri aba bajene bataranagira ego buryo ukuntu bagira ama competition akabahuza biratuma zijya mpano ziri kashe ego bazegeranya kandi bamaze kuzegeranya hajya habara abantu benshi bafasha baririmbyi urashobora gucugira chance ugashusanga uraronse management mu bintu waruzi ko ari ibintu byo guftina ubundi rero impano iguhaye ntigusondeka vra ego nico rero nguma mvuga nico ngira subiremo kandi kubaririmbyi b'abarundi bariko barankurikirana live kuri YouTube kubaririmbyi b'abarundi bariko barankurikirana live kuri Facebook urashobora kuba ufise impano yawe ntuyicarike kuko nako imana iguha impano nawe rero impano yawe umaze kuyibonamwo ntiwanjanjwe ntucike intege pambana ejo urashobora kurira indege nk'abagize umugwi Billy Man Boy urashobora gukora amaklip arenze nka Just a Gordon urashobora gusohoka henshi yagiye atandukanye kubera impano yawe impano ni ikintu gikomeye abaririmbyi bagiye batandukanye mara bamaze kubibona nk'aba ba Fernando ba Melanin Boy n'abandi benshi bagiye batandukanye ba Dramati ego kweli baga flying like go on indirimbo yayise kure ari kumwe na Tiwale reka tumusubize ku murongo wa telefone ngira yo kwitaba yagarutse ku murongo wa telefone Just a Gordon ariko dushishikare kuba natwibutsa abariko baradukurikirana turi live kuri Facebook turi live no kuri YouTube ofisi ibidandazwa vyawe engwe n'utugane hano ni muri Nyabugete ya gatatu epfo y'ibarabara ubundi ufise ivyo udandaza ivyo ushaka kwamamaza ntahandi wobitumbereza atari muri AkezaMedia tugukora service nziza tuba turi ku mwanya urashima vraiment kuko ibyacu biba biri ku mwanya kandi twe ntituzimba ariko ibyunguka ntibibura tugukomeza amakuru yacu arasigaye kubera ndabona Just a Gordon ariko aritaba dari hagufi ya telefone Meisha yes sir umuzigo wamaze kutugwamo kilisese ibyo nabibonye kuri stati yawe tuzironka amapema muzironka amapema tayari aje wayibonye sanga bo jeme nga hari mu ma 14 uko ego 14 ego c'est vrai oui bya vrai ego zumuhingamo naya masanyere turiko 17 zumugo nagira numve urashaka kwibaza iyo ndirimbo iri ku rwego rudasanzwe nkuko Messi Sabyaguma bivuga yaravuze ati ngira nsohora indirimbo ya Sama twarabibonye ni indirimbo idasanzwe yakoranye n'umusore ari hano ava hariya mu gihugu ca South Africa urana ko ari indirimbo idasanzwe ifise audio nziza vraiment nziza je kibazo cangira ni kubera iki umwami nk'uyu ego wiyita umwami ashobora gusohora indirimbo ya audio yonyene atanga challenge ahubwo nariko nayibaza yasohoye nani audio alafu lode acha sohora video itariki zibiri z'ukumunani none kumenga zoba yatunyoteje erega yashatse kwanza tunyoteze ariko kuri YouTube iyo audio irikiragenda vraiment abantu bariko barayiraba ari benshi ariko ikibazo cagiye kuba kigaruka uwo musore bakoranye ni mushasha yanditse kuri YouTube yaeze iminota 48 nako kuri Facebook yiwe yanditse avuga ati mu rurimi rw'igiswahili na imani umeona tunavyochezaga, asante kwa kucheza nami, hii ni yetu,
sote ariko man ariko ujya mujama si mushasha uzi igituma ego yarasoranye n'aba ba Kostatich urazi igihe giheza apfuye ucuvuga kari mushasha gute ujya mujama yarasanzwe akora ariko muri industry ya Buja Flavor nawe twari tuzi voilà ni mushasha iwacu ni mushasha kuri twese abarundi nagerageje kuraba kuri YouTube yiwe na we wasesanguye hariyo nk'abarundi bavuga ati twebwe twamubonye ijya mbere kubera Sadbi satura mabafu tuvyemeranye ni Sadbi rero mudugije kubera niwo mbwira ngo yarakoranye n'abakostatiki indirimbo yiwe ifise amaviews angana gute afise abantu 1085 kuri YouTube tumuramutse Thompson the Voice Killer hari aratubwiye ati turi kumwe namwe 5/5 salama boss ego biraryoshe cyane biraryoshe cyane acandugikira n'agastika reka tumushyire ku murongo wa telefone naho twamaze gutandukira andi makuru turabe ko ashobora kuvugana natwe kugira tuze kurangiza ikiganiro dufise ibyo dushikiriza boss rega atatwebwe nawe icegeranya turamutse ngiranye abagenzi bacu bari bamaze gushika wagwan yes aranse kwitaba katubana ya makuru yacu twari kuvuga irumva ico nako ndavuga ego nagerageje kuraba kuri YouTube yiwe afise abantu 1085 ego afise video 16 amaze gupost ego Jenny yumviye indirimbo ziwe azishira kuri website azishira kuri Boomplay azishira kuri inde kuburyo atogira kuri nani kuri YouTube jewe nakubwiye no mu underground no mu upcoming urabinyemeje none wocu uvuga ngo ni Sadbi yamusabye collab canke niwe yasabye Sadbi aho rero ni ikibazo kigiye kuja wewe kuri wewe wibaza yuko ari Sadbi yamusabye collab canke wewe niye yasabye collab ariko Sadbi ntarashima kubivuga arashima kubivuga we yavuze ko ari indirimbo iri ku rwego rw'isi ndaje mu mwanya dushire amajambo Sadbi ahejeje kuvuga mu kanya mu rurimi rw'ikirundi hari abatashoboye gutahura igiswahili kuko nanje sinagisoma neza ega nanje ntacyo nzi ariko muracari kumwe natwe kuri live kuri YouTube ndetse no kuri channel ya ni kuri channel cyane ni kuri page ya Facebook na channel ya YouTube ego urakoze kunkosora big up sana kuri Just Nilo SK Sava mu Kiswahili yavuga ati na imani umeona tulivyokuwa tukicheza kilisese asante kwa kucheza na mi hii ni yetu sote arumva ni iwacu twese reka mu Kirundi nawe yavuze ati ndizeye ko wabonye ukuntu twakinira kilisese twatamba nako kilisese urakoze kunyizera no gutambana nanje iyi ni yacu twese ntawimiriwe ariko rero ubutumwa cyanaga kuri Sadbi satura amabafure n'amabuye kubera iki waduhaye audio gusa tukwemera muri byose nakubwiye rode zuko umunani video izosohoka yarabivuze muri press conference yakoreye hariya mu Cibitoki hariya agiye kuboneka kuri Lake Dogodogo ego muri Cibitoki sama voilà hariya yarabivuze muri press conference avuga ati itariki zibiri abanyacibitoki hariya tuzotambana indirimbo sasa niyazo isorera rero officiel video ayo makuru tuzoyarondera ku munsi wa mbere tuzoyabazanira hano nyene muri neza cyane ibyacu biri ku mwanya ni indirimbo kilisese indirimbo yamaze gusohoka indirimbo igira ikwize umunsi hariya ku rundi ruhande rwawe hari ayandi makuru wowe udufitiye canke tworangiza neza ikiganiro amakuru tworangiza ibisigaye nta akaryoshe ntigahora mu itama
akaryoshe ni gahora mwitama ino musikani ngo ni weekend prolong ndizera cyane ko mu gisagara ca Bujumbura mu ntara hagati baza gutamba kirisese ya sabisa tura mabafre n'amabuye kama kawaida hajya mbega mu Kanyosha batanguye kuyivuza imvura wagiye ku musigiti bariko barayivuza umve Ijuma Mubaraka kuba Islam mwese bariko muradukurikirana asante arimo na mugenzanje hano asante brother niko bavuga canke nihenze oya nuko nyene ariko tubibutse cyane abaririmbyi bariko barakora ni benshi inkuru yacu rero ya nyuma tugiye kurangiriza ko uko twari twabivuze ni kuba DJ batumara amaza ku minota 5 dusigaranye canke ku minota 10 twaba dusigaranye ari ndashobora kubaza ni 5 canke ni 10 5 mu minota 5 gusa tugira tuyage kuri kino kintu aho aba DJ bashobora kuvuza umuziki w'abarundi nabo bari mu bantu batuma umuziki wacu utera imbere wa 2 yego bari mu bantu bashobora gutuma umuziki wacu ukundwa ofete bagiye barazivuza mu maboîte de nuit barazivuza mu mabar biratuma na wa wundi yumva adakunda umuziki kuko ni wagenda muri bar ugasanga twese tuko turatamba umuziki w'umurundi naho ubwirizwa kuzowutamba ubwirizwa kuzobikunda none ni wagenda ukuvuza Niger finally abaririmbyi bacu bazoguma bari inyuma ukuntu sinzi ko ico kintu cyumva ndibuka Alvin Smith yarashatse gushwana n'uwitwa Zenobino ego ico gihe yari show yari kirabera muri Sucedini hari haje abanyarwanda rero ego wana abanyarwanda wo mujamara bavugiriza neza Zenobino hageze Alvin Smith ego acha kumaza araca umuziki Alvin Smith barahaye bashaka no gukorora stage baragwanye barabyarabaye birebire kuri no kuri je nanje ndababazwa cyane hari ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatanu okay hari ku munsi wa mbere umunsi wa mbere bari bugura stade nkuru stade intwari ego ndamutse cyane bamwe mu bantu bo muri limitere ari umu DJ karavuza ego mu publicité ya limitere ego karavuza cyane amapiano yo muri Tanzania vraiment ibibi yumvire kuri stade hari abantu nk'igihumbi abantu bakunda umuziki w'u Burundi nk'igihumbi mugabo akacavuza amapiano single akacavuza izindi ndirimbo nyene shasha ziko zirakundwa z'amapiano muvuge bamumenye ni hariho buja piano sinamumenye neza hari abantu benshi ariko jewe byashikiriye mu matwi yiwanje ego mu DJ kara playinga yarakoze amakosa cyane akomeye cyane rero bo kwikebuka kuri je bo kwikebuka kuko muri stade y'igihugu ndake iby'iwacu tutabikunze naho hanze azuza kubidukundira bisaba twebwe nyene tuvyikundire hama tubikundise n'abandi